subwa mbere kandi subwa kabiri yo nashaka kubikubwira yo mbaza mwende kusinzi naragerageje kwigumya yo ariko byarananiye yo kuva uyu munsi n'aya masaha ubimenye ko ngukunda. ariko vrem ako karimbo kijana uko nyene ntaco gaherekeza. Twarabonye mu minsi heze uri kuravuga love story yanyu, umwe adandaza ibi iyo uwundi akora ibi, turaza kubishikamwo kugira urukundo rwanyu ruguma ari rushasha. Nihe secret mukoresha? Userura bible nta bwenge umuntu yokoresha cyane ngo yubaka urugo. Ikintu nk'abana b'Imana cambere ni Kristo atwubakira urugo. Kristo atwubakiye urugo niwe acaduha bwa bwenge. Kristo niwe bwenge. Kubera ko aducikira ubwenge yaduha impwemu yera, uwo mpwemu yera ari muri twebwe. Uwo rero niwe bwenge bwacu. Aduha mbega ubwo bwenge nokoresha mu rugo kugira ngo ruryohe, kugira ngo rutere ruje imbere, kugira ngo akantu kose koza gatuma urugo rwanje rumera neza no gafata gute. Cyangwa kiyumvira kandi karorero ati shakera kweli barandika makete ati muguwenye ntabikihari mbega nkuno fata urupapuro nkandikira je umugabo wanje kubw'umukunzi wanje nkunda cyane Ingabire Gislaine gacushira ko ti hoturno darange materne ugacujana mu kirundi ugacanga utuntu ukamucanganya yende ugashiramo mu gifaransa mu kirundi antuka atavyo ahurukora umugabo warakanguka. Rero ku munsi agumazana situation mwabibonye n'ubwenge kugira urangura amabanga mpuzabitsina biravana n'ivyo ufunguye navyo birakonta cyane si gusenga gusa ivyo ufungura birakonta kuko urumva abantu no musibishinga amafiriti nta mugabo wo kwama ku ifiriti ni byiza ko wamwumva tusubira kuboneka za ntete ziboneka ikijumbo kiboneka amafana akaba make ukanywa amazi. Uheruka gutumirira abantu gufungura ntiwarobanuye ivyo bashobora gufungura mbega ntiwabacanze utarakwiza yo kugura inzu fungura neza before you have even the enough money to buy a house niya 50 uriye ntibigura parasera jya neza mu izina rya Yesu. Generation dufise no mwaka benshi bize Yesu none ugomba kugera nibidahari genda wicara ahantu heza go and sit in a good place. Wewe mawifotora impande y'imiserege cafuye hari ibibanza vyiza mu gisaga. Hariho abantu president yahevuye akamasiona avuga ngo abafubuzi kugira bashobore gutera mu rugo biba byavuye hehe nike wo bahanura abo bagabo mbega biba byavuye ku mugabo canke ku mugore? Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Bakunzi ba Gatech, leo content imesha kwa content. Nazanye couple ubona yuko iri kira vibinga mu gisagara ca Bujumbura. Murumva yuko banatanguye no kuvuga. Turanezerewe cyane kwakira couple ubona ari nziza cyane no kuri kamera za Gatech murabona yuko batagase cyane gose. Jewe ngomba dutangurane n'akaririmbo. Akaririmbo karimo vibe y'urukundo. Ego. Nenda ririmbira ubundi. Wewe nyene utanguyumbaza. Nyarutsa. Uratomboye. Ingorane akaririmbo ka Satubi ntakunze. Kazi mu muzi wamaze kumuvuga. Bafizo ntakunze. Jere mukuresha kubera ko nishinga Bibiliya. Nta ndirimbo z'urukundo narinze. Ubwo nibaza nkunda bya kabiri kawe ndashobora gufona indirimbo caye nkabwira. Vugishwa rero. Rega ndakura ndababa. Subwa mbere kandi subwa kabiri. Yo. Nashaka kubikubwira mbaza mwende kusinzi naragerageje kwigumya ariko byarananiye kuva uyu munsi n'aya masaha ubimenye ko ngukunda ariko umunota n'aya masegonde ubimenye sinoguhisha binavyibagiye.
ariko nawe vraiment yaba ko ari gisirimba managahe yo ariko vraiment ako karimbo kijana uko nyene ntaco gaherekeza. Yes, bakozi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe nabibabwiye, urabona ko dutanguranye na vibe imwe idasanzwe. Reka duhe kaze umukozi w'Imana amanza turamutse atwidondera uko yumva yisanzwe, hanyuma n'umufashe we nawe araza kwidondora, tubandanye ikiganiro muri Vibe. Ndabagumbire mwese bakunzi ba Gatech ya Apotre King Dieudonné, abakunda kandi abasengera kumwe na ca kintu canje. Ona kitu Mungu Imana itanga neza mu abantu. Jewe ndashaka imbere yuko tubandanya ikiganiro ufata imisegonda 5 urabe kino kintu. Ona kite kiri muri pon naturel. Nongere wow. Uyu munsi nakoresheje abantu kweri. Ako karavyibusha. Uti rero mvyibushe kubera bizo simvyibushe kubera kurya. Byose biravanganye. Reka tuje kwa Mami nawe aturamutse. Turabaramukije cyane bakunzi ba Gatech, turabakunda kandi tubakurikirana. Nkuko mwavyumvise rero twatewe iteka ryo kuba hano kugira ngo dusangire ibi nabiri. Hanyuma ndamufasha wa kino kintu canje. Yes, sikiliza wewe. My goodness. Hapa unaitia wapi? Hapa. Au kumetia pale. Hapa ni mfukoni hapa. Hapo ni moyoni. Gonga sasa. Hapo naweka. Jewe ngo mamanze ndabatangurana ibibazo. Yes. Kugira urukundo rwanyu ruguma ari rushasha. Twarabonye mu minsi heze uri kuravuga love story yanyu, umwe adandaza ibi uwundi akora ibi, turaza kubishikamo. Kugira urukundo rwanyu ruguma ari rushasha, nihe secret mukoresha? Reka duheri wawe. Je nibaza ko atari ibintu byinshi, ni ibintu twama twigishije. Secret yacu ya mbere ni shwa n'amahitamo. Kubera buryo urukundo nasanze aramahitamo. Nturongorwa n'ibigumbagumba. Urukundo si bigumbagumba birahinduka. Uno musuko wiyumva ntaba ariko wiyumva ejo, uko wiyumva no mwaka ntaba ariko wiyumva mu ndi mwaka. Bwa twasanze gukunda umuntu ari amahitamo, it's a choice. Umuntu uramukunda uko ameze, ukamukunda uko ari, akaba amahitamo. Ahinduka adahinduka, you love him. So secret yacu ya mbere n'amahitamo, ya kabiri nuko twafashe yuko urukundo ntabwo ari kambi ya gisirikare. Turafata umwanya wo gufyina, turafata umwanya wo gutwenga, akaba umwanya wo kuba seriye n'ubuzima, ariko cyane cyane tukubakira ku mahoro n'umunezero. So nizo ni secret zibiri hanini. Urukundo ruba amahitamo buri munsi. Nishwa. Gutwenga, kuvomera. Bimisanzwe reka tubishire mu ijambo kuvomera. Kuvomera. Turahitamo kuvomera misi yose. Mami nawe ikindi wabonye catumye urukundo rwanyu rutagataniki? Murakoze icambere nico nyene yavuze n'amahitamwo, aho umenya yuko umuntu muri kumwe, umuntu mufatanije ubwo rugendo rwo kubana mubayumwe, nta yindi shwa ufise. Ntuzohitamo sahantu uvuga ngo ejo ngo ndafise ngo nzoronka uwundi. Oya nahantu ubona yuko ari uwo nyene akwiriye ibintu vyose kandi bisabwa ari uwo nyene abifise. Hama ugacuhitamo rero ingene mubana, ugacuhitamo ingene mubaho munezerewe, atakintu kibaciramwo, mubaho basi mwiyumvanamo kungene situation zose zoza izarizo zose muguma muri umwe. Namahitamo rero hama mukaruvomera mukigarera ivyo, haba hari inzira kongeramo ama strategy zitandukanye zituma mugumana ivyo bintu mwahisemwo. Kubera murashobora guhitamo ibintu mugabo hirya no hino hakaza challenge zitandukanye. Rero izo zije mwebwe uko muri babiri muri ini mufise ubumwe, muzi ingene mushobora kujera ivyo bintu no kubibamo kubicamo mukarengana, hama mukagumana yashwa mwatanguranye na rwa rukundo mwatanguranye. I'm a Christian. Yes. Bible says umugore w'ubwenge yubaka, turacari kuri wewe, yubaka urugo akarukomeza. Namwe mukaba muri ko mutanguza urukundo. Hariho n'ikindi kintu ca strategy muvuze. Mbega udafise ubwo bwenge wumva urugo rwokomera? Ubwo bwenge Bibiliya itubwira mu migani ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe akarukomeza. Mbega bishatse kuvuga iki?
barangiza bavuga ngo w'ikijuju wagira ntarusambuza amaboko yiwe ubwo bwenge bukomeza urugo nta bwenge userura bible nta bwenge umuntu yokoresha cyane ngo yubake urugo ikintu nk'abana b'Imana cambere ni Kristo atwubakira urugo Kristo atwubakiye urugo niwe acaduha bwa bwenge Kristo niwe bwenge kubera ko aducikira ubwenge yaduhaye mpwemu yera uwo mpwemu yera ari muri twebwe uwo rero niwe bwenge bwacu aduha mbega ubwo bwenge nokoresha mu rugo kugira ngo ruryohe kugira ngo rutere ruje imbere kugira ngo akantu kose koza gatuma urugo rwanje rumera neza no gafata gute nkuko rero wavyo turabana b'Imana uca usenga hama mpwemu yera akaguha bwa bwenge vya birungo ukoresha hirya no hino vya bintu bitandukanye ega byose n'ubwenge ivyo vyiyumviro biza bituma urugo rwawe ruba rwiza ruryoha ivyo vyiyumviro biza bituma hari bitagenze neza muga bikagenda neza byose n'ubwenge ubwo bwenge buva ku Mana buva kuri mpemu yara ari muri twebwe ni wagutereramwe iciyumviro ukumva ati kandisha aka karimbo no karirimba ataka kantu no kagira konzanira umusaruro runaka aka kantu no gakora nkagakorera mu rugo rwanje nkagakorera umutware wanje ko hindura ikintu kitameze neza ko mvyarira ikintu kitahari rero ku munsi agumazana situation mwabibonye n'ubwenge mwebwe nazanye iciyumviro cyo kuvuga kigaca gituma no mutware wanje akorayo agacama antuka Mr Vibe nawe nyine araza gusororerwa kubera nagutumiye mu kiganiro murakoze cyane ni ibintu nk'ivyo rero nta tukiraho n'ubuhe bwenge Imana ihora guhishurira ukumva ati aka kantu n'akakantu uhora ukunda gukora kenshi umugabo wawe akanezerwa we baca bakigana babagabo nabo bakigana ni sawa akazima byose bikoraniriza hamwe kugirira neza ingo z'abana b'Imana akantu nkunda gukorera ko ndicara nkiyumvira nkuko nabivuze uriko urasengera urugo nibaza yuko umuntu wese yubatse afite umwanya wo gusengera urugo rwiwe muri uwo mwanya wo gusengera urugo rwawe haraza ivyiyumviro ukiyumvira ati mbega nibikinokora ukaraba urugo rwawe aho rugeze aho rwavuye ukaraba naho rugeze ukazurara ibintu ukungene mwagiye muraduga ukungene ibihe by'umunezero mwabayemwo ibihe bitameze neza mwabayemwo ivyo rero nivyo ucufata uri kurasenga hagaca hazamwe ivyiyumviro nk'akarorero ugasanga nta makado uhuruha umuntu wawe ugaca uvuga ati nk'ubunye fashe nkagenda nko muri ville nkamuronderera agakado hama nkakamutekerera agasanga nagateguye nkakamuha hari ico kokora ugaca ugenda ukagakora cyangwa ukiyumvira kandi karorero ati shakera kweli barandika makete ati muguwenye ntabikihari mbega nkuno fata urupapuro nkandikira je umugabo wanje kubw'umukunzi wanje nkunda cyane ingabire Gislaine gacushira ko ti hoturno darange materne ugacujana mu kirundi ugacanga utuntu ukamucanganya yende ugashiramo mu gifaransa mu kirundi antuka atavyo aho urukora umugabo warakanguka sindaguciriyemo tukiraho nyene hariho abantu president yahevuye akamasiona avuga ngo abafubuzi kugira bashobore gutera mu rugo biba byavuye hehe nike wo bahanura abo bagabo mbega biba byavuye ku mugabo canke ku mugore abapfubuzi kugeza igihe binjira mu ngo z'abandi bantu yego ivyo biva ku bintu byinshi mu gisagara birahari si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu birahari muca wumva aho cyatugaruka kuri bya bintu abantu bamaze imisi batembereza mwibarabara ngo imiti ngo ivura ngo yo gutera akabariro bigarukana ubugabo n'ibigihe urumva biva ku bintu bitandukanye ariko ku by'ukuri abantu bakora umwuga nibaza ko umwuga uvumwe kuko uba ugereranya n'urupfu umuntu atangwe kuza kwinjira mu bantu bubakanye ngo ugiye kuzamura ibyazamye ugiye gushayura ibyashaye oro muvumo kuko igihe baragana bavuga ko bazotandukana n'urupfu nawe ugiyemwo uri kurajamo urumva urupfu deja hanyuma mugabo ku ruhande rw'abagabo nabo c'est très très important ko bitwararika ivyo bafungura kuko uno musi inguvu z'abagabo nyinshi ziriko zitakazwa no seulement ko hari ama stress mu gisagara ca Bujumbura kuko Bujumbura ni gake uronka umuntu atari muri stress kubera ibintu vyose bisaba kwiyumvira cyane mugabo ingene bafungura birakonta
ingene umubiri ufata birakonta kugira urangura amabanga mpuzabitsina biravana n'ivyo ufunguye navyo birakonta cyane si gusenga gusa ivyo ufungura birakonta kuko urumva abantu no musibishinga amafiriti nta mugabo wo kwama ku ifiriti ni byiza ko wamwumba tusubira kuboneka za ntete ziboneka ikijumbo kiboneka amafana akaba make ukanywa amazi kugira ngo umubiri wawe ugumane inguvu na sport rero dusaba abakirisu badakora ama sport bazi ngo yatambye gusa ngo agatambira Imana ngo abahejeje gukora sport ja kwihereza imitumba mukore sport praise God so n'amajambo abiri ku bagabo mugarde inguvu zanyu biciye mu mfungurwa ariko uheruka gutumirira abantu gufungura ntiwarobanuye ivyo bashobora gufungura mbega ntiwabacanze aho niho haza ubwenge tukubwiye gufungura ukacurengera ku ndobo y'amafiriti imisi yose nawe kutikunda ni byiza ku cyane zino mfungurwa kama ntanga nguvu kandi ziteguye abantu umva no musi Bujumbura bariko barishwa n'amapiza bariko barishwa n'amafast food ibintu byose ari yatabonye ketchup ngo hamburger ibindi ibintu byose no kuvuga ngo nivyo ari yabona ketchup mayonnaise abanza arundeko ntibure mugakibagira yuko ivyo bintu hari cyo biriko bironona mu mubiri ejo uratakaza inguvu apana gusa zo gusenga kuko burya n'umuntu yariye cyane burya ntasenga kuko acafatwa n'itiro n'inguvu rero zo mu gitanda zirahera bivanye n'ivyo ufungura bikiyongera ko n'amastress y'Ibujumbura bica babapira rero urabe ivyo ufungura muhekenye sezame muhekenye ibintu by'intete muhekenye ibiyoba warose ivyamwa ubige bitabonetse subira amateko yarose uyage umwumba tuge akajumbu ukaje apana ibisosi byinshi cyane je nibaze ko wavuze ku ruhande rw'umugabo mbega ku ruhande rw'umupfasoni nawe hariho ivyo wobahanura ari ngaho ku ruhande rw'abafasoni birashaka gusa n'ivyo nubwo atari byose ivyo dufungura cyane kubera ko kugira umuntu atakaza izo nguvu icambere kuba mama biratandukana gato no kubagabo kubera ico no kwituru vyaro plus umuntu avyara dufise imibiri itandukanye uratakaza inguvu uratakaza iyo energy rero bisaba ko cyane nk'iyo umuntu yibarutse harabaho gukurikirana umubiri kwitaho umubiri wawe kubera ko wibarutse hari ushobora kwibaruka par césarienne nundi ashobora kwibaruka neza mugabe inyuma yo kwibaruka ugasanga umubiri wataye forme kubera ko iyo umuvyeyi ari mu kiriri afungura benshi bafungura ivyo kurya vyari vyo vyose kandi bagaha rattrapage bivanye no kungene aba yibungenze muga ntashobora gufungura neza ico gihe rero kiratuma umama ataforme bigatuma aca akoresha inguvu zitandukanye kugira ngo azokwisubize kuri taye yahorana ivyo bintu rero dufungura nko yabivuze birica umubiri cyane cyo kimwe no kuvyara cyane biratuma kumumama atakaza inguvu canke energy bisaba rero gukora gasport abamama benshi agasport baragahevye naho buri muhira utarinze gusohoka urashobora gatoga aho rero nkawe sport ndiyorohereza yo yashije reka ntunkwegera hano ry'umugere nicaye sport ibindi iri mu kantu nkorera ko cyane kubera murambona n'abajene murongoye mubahimiriza ni kintu ubona kiri so super ni cankenerwa cyane kirakenewe mu buzima bw'umuntu wari we wese ego yes merci nizere yuko gufungura ibindi navyo n'ibindi mwage musigura two duraca hirya no hino abantu twaba mastis hanyuma kumbure mwebwe babayegereye ntimwavuga ngo nuko badasengera iwacu mwobafasha noneho twaranditse igitabo kirahari mbega kijya gitabo cyanyu citwa urugo rwiza ijuru rito wow kirimo ibintu byose ivyo bintu byose na vya bindi abantu batavuga byose birimo yes tugeze mu mwanya mwiza rero wo kutubwira love story yanyu byatanguye gute inkuru y'urukundo ngomba mu biganira hagati ya nyatisheri byagenze gutya mbega uribuka kwa kundi haya twahuye ryari twahuriye ku kiriyo bagandaye bimujamana acha hivyo
atakini bisembe ndasema ubu twahuriye ku kiriyo ego hari umuntu yari yitavye Imana hanyuma caduhura iyo tutazinanye nije nari ndongoye uwo mugoroba nije nariko ndaremesha umuryango wabuze ndabarongora mu ndirimbo ndabigisha ijambo ry'Imana niho twamenyani hanyuma turaramukanya hageze gutaha dusanga dufata direction imwe turiko turataha rero kuvyukuri ntabwo twamenyanye ngo dutangure kuvugana ivy'urukundo ahubwo twamenyanye ntangura kumuinteresa kwigisha ijambo ry'Imana ndamwigisha ijambo ry'Imana ndamubwira ubutumwa bwiza ariko natwe tawari ufise target oya iyo target yaje mu nyuma okay kuvyukuri nta kindi cyumviro nari mfise ara kumufasha kwakira umwami Yesu nta relation najamwo nari umunaziri vraiment ndamubwira ubutumwa bwiza akazara kwepa hama mu nyuma hageze ko dutandukana ndamusaba nimero kugira nzobandanye ndamuha ubutumwa bwiza kuri WhatsApp burya ikiganiro cacu rero kiba giherengaho n'ubujya nako vyatanguye nibyo yego cyaherengaho rero mu gatondo hanze ndamukubita ubutumwa bwiza hama kanyishura handi ntanyishure ikindi gihe akambwira ngo wewe ngushaki yes tukiraho ikibazo ndacerekeza kuri mami love story yanyu irimwo ibintu usanga umengo birababaje cyane cyane ubukene hariho dufoto ndaza kuturondera datubacishirizeho ngaha kuri screen mubona yuko mwari mumerewe nyene nabi vraiment mwari mukubititse mami byagenze gute kugira ugume mukunda kandi yari umusore ubona yuko reka mvuga kara gasore kamenetse bon byagenze gute vraiment umwamanira urukundo nikijya twavuze n'amahitamo iyo wahisemwo umuntu nturaba kubiboneka oya umuhitamwo umuntu ukwari icari ukwari urazi ko ari ikintu nibutse ko yankunze atamahera ndaronka ubure wayaronka Jameni urayibona urari nipenda unajua huyu jamaa ntani fanta namuguriye shanda vyibutse nukuri nyene bumpa urazi ko atani fanta yangurira gushika tugire mariage no haruri fanta nanyo ngira ntizishika na zitatu ngiye ko nari ngumye mugabo imyaka twagendanye umwaka urenga ngira ni fanta ngira nka zibiri cyane zitatu ariko araguhoza muribaza nukuri nyene namoze vraiment hako usesagura amahera mu bakobwa wo yaziganya uwo muzobana uwo yemeye kubana nawe akaca yamusesa ko rero reka gasubiremo hagusesa burya nasanze umuhungu arekura n'ingoga akenshi amahera yibaherera mu bantu benshi rero kuba nawe narakwima sindaguhe uno musi nkaba ndayakumwangako iyo strategy ni nziza hagusesagura amahera mu bakobwa benshi wo yaziganya umunsi rero waronse ukwemera vizuri yamusese ko rero atabwanga yani we yes mfana sinamuha vraiment no kuri ntiyampa n'amajesha inamazi yampa mu ibomba mu giko ndakugurira akabenzi ntazo mu bakundanye hari umuntu usanga afise imigambi myinshi ninde wasanga afise imigambi imigambi myinshi yari ngaha kweli nagira ndabe kubesha kubesha ni bibi ni nawe yamfatishije Jameni no kuri imigambi yani kuna abapeti usanga tudafisa amahera ariko tukubwiye ama projet wumva neza ko mu myaka 3 uzobabaye ziranotse mugabo jewe nibaza ko atari imigambi gusa hari mu kwizera ego biko ni imani hari mu kwizera apana kwizera gusanzwe kwibisazi yani naho tamara nari mfise narakubwira ni nijya eglise murongoye mwoba mwarayiyumviriye mukiri kumwe n'uwo canke eglise nayigendana muri jewe none warabimutera inkuru yarabibona erega narabizamwo na je narabizamwo erega ico gihe narakora ibikorane abantu bakaza bakihana abantu bagakira ingwara abantu nawe nyine namusengeye amaso Imana ishimwe nta marori wambaye namusengeye agwaye amaso imyaka 8 ahubwo 8 yararenga warumaze kwambara amarori angahe nta haruro mu bikorane vya mbere yaje mu ndamusengera nabwiye nti ayo maso arakize gushika n'ubu urabona ko ati amarori yambara amarori twaciye dute hariho amakouple
usanga mbere bari no mu ma eglise ukumva umukobwa ari namuye ngo je mbwira shere ngo asengere ngo ryanga ahubwo yonyanduza impwemu n'ivyo bintu niko bibe bikwiye kugenda cyane biva kugere bazinanye kuko burya umuntu umumenyera ku vyo yama hajya urashobora gukundana n'umuntu ukabona ati uyu nahabesha abantu ngo arasenga ivyo tubamwe mwibanga biteye no munyamitwa ari byo baba mu mwibanga bituma atemera yuko atemera amavuta n'ubuntu buri kuri we mugabo uyu yarazi ngene tubanye niyaje kundamutsa yicara ku kirombe nawe ati iriya ntebe icara hariya niyo ndiko ndamwigisha ijambo ry'Imana ntibyakunda kwanyegera namubwira nticara hajya agatora amanote nkamwigisha ari ku ntebe iri hariya nanje ndi kwirino.